ryacu niryongere habwe icubahiro ndongeye kubaramutsa cyane mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese, nizere ko muguwe neza kandi muri amahoro, mukomeje kugira ibihe byiza muri Kristo Yesu umwami wacu. Rero munyemerere nongere ndabaramutse, ndabaha ikaze. Nari maze igihe ndaca hano kubw'impamvu zitandukanye z'ubuzi, impamvu zo kubura akanya, ugasanga nabuze akanya nyine nafatiwe ubucano kugira ngo twongere tuganire. Amen. Murabizi ko navuze kuri shenje kuri cano ko nkunda gucishaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana canke inyigisho canke ibindi biyago vy'ingo n'imiryango. Kuri uyu munsi rero ushobora kwibaza uti ni igiki kikugarukanye, uzanywe n'iki kuri uyu munsi, ni biki uje kutuganiriza? Imana ishimwe cyane. Kuri uyu munsi nje kuganira nawe ku kintu uyu munsi ndiko ndabona mu bantu bitwa abasenzi canke abasenga. Kuko mvuze gusenga biratandukanye, ko bose barasenga, ariko reka mvuge abasenzi, abo twita abinginzi canke abo twita abasirikare. Ariko mfatiye aho ngaho kuri abo basenzi, sinje kuvuga ku ijambo ry'Imana, ariko nje kuvuga ku mibano yo mu ngo zabo, y'abo bantu twita abasenzi baba gusenga barabigize umwuga, bakabigira umwuga wo gusenga. Nje kuvuga iki rero? Reka imbere yuko mbandanya, reka mbanze ndakwingiye, mbega waradufurowinze? Niba utaradufurowinga canke utarakora sabone canke subscribe, bivana ni telefone yawe ahiri. Kuko telefone yawe ibasha kuba iri mu Congereza, uza gusanga handitse ko subscribe, ariko niba telefone yawe iri mu Gifaransa uza gusanga handitse ko sabone. Rero ndaguhaye kazi kugira ngo dusapotinge. Support yawe no kugira subscribe canke sabone, canke ukandika icyumviro cyawe muri commentaire, ari kibazo baza tukakwishura biciye muri video yindi ikurikira. Naho nyene byose ni byiza. Kindi ukande kuri like, hanyuma numara kugira sabone canke subscribe, hari akantu kameze nk'agakengera aho ngaho uca ugakorako nako kugira ngo kugurure iyo dushize ko video, nawe uzobe mu ba mbere mu kubona iyo video. Imana nibahezagire, turabakunda rero. Na nkuko natangwe ndabivuga, nje kuvuga ku basenzi. Muti kubera iki uje kuvuga kuri abo basenzi ariko ufatiye ku ngo n'imiryango? Hari ikintu nabonye uyu munsi wa none, kandi n'abakozi b'Imana bo bumva ko bafise abasenzi, canke aba barongozi bumva ko bafise abasenzi mu matorero yabo, bafise abantu basenga, bafise abantu babinginzi, bama mu murimo w'Imana, bama bari ku karago, bariko barahamagara ijuru, ariko bakibagira ko bafise n'izindi nshingano mu ngo zabo. Bakibagira ko bafise iki? Izindi nshingano mu ngo zabo. Imana idufashe cyane. Reka mbanze some ijambo ry'Imana. Murabizi ijambo ry'Imana nkunda guhagarara ko muri kino kiganiro cy'ingo n'imiryango ni ijambo rimwe gusa. Ni ijambo riri mu gitabo ca Nehemiya, igice cya kabiri, ni kuva kuri umurongo, igice cya kabiri kuva ku murongo wa 17. Imana idufashe cyane. Igice cya kabiri Nehemiya, ni igice cya kabiri, Nehemiya igice cya kabiri, ndasoma mpereye ku murongo wa 17, ndaza kugeza kuri uyu murongo wa 20. Niyo majambo nkunda gusoma kuko niyo rufatiro rw'ikiganiro cy'ingo n'imiryango. Ndanakwibutse kuri iyi cano hariko indirimbo kandi zo guhimbaza Imana, canke indirimbo zituma ugarukana ivyizigiro. Amen. Bantu b'Imana, izo ndirimbo zigufasha kugarura ivyizigiro canke kugarukana ivyizigiro, kubera hari igihe hari ibihe umuntu abamwo akumva ko yihevye, ariko iyo wumvise indirimbo hari ubuntu bw'Imana bwongera kugaruka muri wowe. Nizo ndirimbo zirahari kuri iyi cano, genda muzirabe, n'ubutaha turaje dushireko izindi. Yesu akomeze kubahezagira.
dusome rero amajambo y'Imana muri kino gitabo ca Nehemiya, ni mu gice ca kabiri uhereye ku murongo wa 17 kugeza kuri umurongo wa 20. hari umutwe w'amajambo uvuga ngo maze ndababarira nti mbega ntimubona yuko ayo twabonye ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kuba agatwengo. 18 haravuga ngo ndaheza mbiganira ingene ikiganza ciza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye, nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. 19 haravuga ngo ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira batubarirana agakengegwe bati ivyo mukora nibiki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? 20 havuga ngo nanje ndabishura. Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka, ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso mufise hehe i Yerusalemu. Imana yo mwijuru nibahezagire. Nayo majambo rero nifuza canke nama nshira imbere muri kino kiganiro cingo n'imiryango. Imana yo mwijuru nikomeze kubahezagira. Nshaka kuvuga iki rero kuri uyu munsi? Imana yo mwijuru ishimwe kuri aba bantu bitwa abasenzi babigize umwuga gusenga, amen, ariko bakama bari kukaraga. Navuze ngo abarongozi hari inshingano birengagije kwigisha abantu, kuko nivyo kuri n'abakozi b'Imana kandi bubaha Imana, baratinya Imana baratinya Imana bagatinya n'icaha pe, n'abakozi b'Imana mu by'ukuri. Mugabo bakibagira ko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwabura ubwenge nzabata. Shaka kuvuga iki rero? Aba bantu uyu munsi hari ukuntu Satani ariko arabatera muri izi ngo zitunze abo basenzi, ntibamenye ko batewe na Satani, bo bakakomeza muri ivyo, ahubwo banabibona ntihagire ico babihindurako, bagaca baza bakavuga ngo Satani yateye urugo rwacu. Umugabo ahubwo ubwenge bwabo ntibwigeze bukubita ngo bamenye ngo ibiriko biraba mu rwacu natwe tubufisemo uruhara. Impamvu navuze ngo Satani akabatera cyangwa agatera ingo zabo, nuko Satani yabanyaze ubwenge, bakabura ubwenge bwo gukora umurimo w'Imana, ubwenge bwo gukora umurimo w'Imana n'ubwenge bwo kubaka ingo zabo. Kubera iki? Imana nivyo kuyikora turikorera, ariko mu by'ukuri nimba umuryango wawe uri kurabaho nabi witwaje ngo umusenzi canke ngo uri kurasenga, wibaza ko ivyo bintu Imana by'ukuri izogushigikira. Reka ntaga akarorero gatoya. Umudamu yari umusenzi, yari afise umugabo, hanyuma uwo mudamu akaja ku gatanu mu masengesho, kararayo kwa gatandatu, kararayo kwa Mungu, akavyukirayo, hanyuma agataha kwa Mungu ku mugoroba. Uravyumva mu by'ukuri pe yabarusha, kandi ivyo bikaba buri munsi, bikaba buri ndwi, akama ari muri ivyo, ariko akibagira ko afise abana, akibagira ko afise n'umugabo amukeneye, ivyo akavyirengagiza. Kandi babarongozi babo nabo ntihagire ico babikora, ko bavuma bavuga ati iyi ndwi hazoza abarunaka abasenza abanaba, mu yindi ndwi aba barega bazosiba kugira ngo batunganye ivyo mu rugo rwabo. Ivyo niho bifatire gahunda kugira ngo ningo zigume zimeze neza. Basenzi namwe bakozi b'Imana, muriko muratuma ingo zanyu zisambuka kubera kubura experience muri ivyo byo gusenga,
mvuze experience kumbure hariho ushobora kutabitahura, kutagira ubumenyi, kuko gusenga ntibisigura muri ariya mazu muza kuraramo. Gusenga ntibisigura ko ari ku musozi gusa. Mwibuka amajambo Yesu yabwiye wa musamariyakazi, ariko ugomba gusenga ariko utibagiye n'urugo rwawe. Aha ndiko mvuga kububatse gusa kuri uyu munsi, kuko nabonye ko hari ikibazo gikomeye. Reka nkubwire, Satani afise ibanga rikomeye. Wowe uzaja mu gusenga umare iyo minsi 3, wataha usanga umugabo yarakaye, afata uwira gukubita cyangwa afata gukubita amakofe, ucuvuga ngo Satani yatera urugo rwawe. Ariko nivyo simvuze ngo Satani ntaba abiri yavyivanzemo, ariko urabe neza ko nawe utafashije Satani gutera urugo rwawe. Kubera iki? Kuko nta bwenge wakoresheje. Kubera iki? Kubera ko wewe umaze iminsi 3 uri gusenga, abana ntuzi ivyo barimwo, umugabo ntuzi ingene yafunguye, umugabo ntuzi ingene, ntuzi impuzu yambaye, ntuzi ingene yagize gutabana, ntuzi vyabaye, ugaca imisi yose ari uko, ibihe vyose atakwigaruka. Wibaza ko mu vy'ukuri wibaza ko uwo mugabo yovyemera nyene akakurekera muri ivyo? Amen. Ariko abasenga dukwiye kugira ubwenge. Mu vy'ukuri dukwiye gushiramo ubwenge. Uyu Nehemiya yabwiye abari kumwe nabo, dushire ko twubake, dushire ko tugire gute twubake. Bantu b'Imana, Satani ntabwo anezererewe ingo zacu, ariko twege turagomba kuzitira ikintu cyose cotuma ingo zacu zisambuka. Turagomba kwirinda ako kantu kose koza gatuma ingo zacu zimera nabi. Kubera iki? Shiramo ubwenge mu gusenga. Nimba uno munsi wa 5 wagiye, ubanze utegura umugabo mubwira uti bimeze kunuko nuko, muri iyi ndwi nije shikiriwe nari gusenga bimeze. Inkuru y'uwo mugabo n'umugore yaje gusenga, yamaze iyo minsi 3 gusenga, sinari nayihejeje, yagiye gusenga amara iyo minsi 3. Atashe asanga umugabo yarakaye, aridoga. Umugabo ariko aridoga. Ibintu vyo gusenga je sindavyemera, simbona niyo biva niyo bija. Iryo senga uri kurasenga usize abana, nanje ubwanje ntazi ivyo urimo, nisenga bwokwe, nisenga ivuga ngo iki? Wa mugore nko kumviriza umugabo ngo ace bugufi, aca afata Bibiliya, araba ngo apotre yari yarabimbwiye ko Satani ariko ararondera urugo rwacu. Amen. Imana ishimwe. Ariko mu vy'ukuri sibi umugabo yaramubajije. Yabo umugore w'umunyabwenge yari guca bugufi, kavuga ati bimeze kuno kurambabarira, byagenze kuno. Mugabo yacatangura kwivugisha ngo Mana, ngo ndasenze. Umugabo ari ngaho nyene ariko amubaza ngo vyagenze. Kumviriza umugabo ngo Mana atabara urugo rwacu ariko arasenga. Ugusenga ni vyiza pe, ariko umugore nawe mugabo, Pawulo yabivuze neza mu gitabo c'abikoreye. Genda usome kiriya gice ciwe, yavuze amajambo akomeye kububatsi. Wowe ugomba gusenga, banza wicariko uwo mubanyi, mubanze muhiganire, kuko gusenga utaganiriye n'uwo mubakanye, wibaza ko bizagushikana, wibaza ko bizagenda, n'Imana ntizagushigikira pe. Rero ndiko ndavuga kuri wewe wubatse, ugomba kubaka urugo rwiza. Nimba ugomba gusenga, nimwicare mutunganye ibyo gusenga neza. Ariko ngaruke ku barongozi, tegura gahunda nziza z'abasenga, mu bakurana kugira ngo uyu munsi waje ejo ntasubireyo, waje uyu munsi ejo ntasubireyo, kugira ngo aho kuri ayo madini yanyu bigende neza, ariko no mu ngo zacu navyo bimere neza. Imana rero yo mwijuru nibahezagire. Umwanya umbanye muto, reka ndangiriza hano, ariko ubutaha Yesu nangire ubuntu nzagaruka tuganire mw'izina rya Yesu. Imana ibahezagire. Ariko turabakunda kubakomeje kudushigikira, bakomeje kudushikira muri ubu buryo canke ubundi. Yesu nakomeze kubahezagira, kandi tubifurije
kubaka ingo nziza. Utarubaka urugo ushobora kuzobona iyi video uri umukobwa, utarubaka urugo Imana iruguhe, ariko izi urugo rwiza ruzira umutyi n'umuryano n'izina rya Yesu. Nawe musore niko kuko Yesu abahezagire. Shalom shalom.